Icambere nashaka kuvuga nuko umukuru w'igihugu iyo mubonye agize sortie médiatique nk'irya haba hariho ubutumwa précis afise ashaka gushikiriza abarundi. Rero ndiko nkorera ku makuru tugerageza gukura mu bamwegereye hamwe n'ibimaze imisi biri mu mugambwe CNDD-FDD. Sinzi ko twese dushobora kuba tubibona gutyo mugabo hariho ikibazo no musi gikomeye muri CNDD-FDD. Sinzi ko uno musi turi kuwa Mungu ariko kuwa gatandatu uheze ni kuwa gatandatu ndi ahubwo ejo uheze uyu unyene uheze voilà mu ntara ya sinzi hariya mu Rumonge President Ndayishimiye n'abayoboke biwe ufate uno musi President Ndayishimiye ariko arashinga ishami ryiwe mu mugambwe CNDD-FDD bita ngo bene Samuragwa. Uno musi ico kintu bita bene Samuragwa gifise amakomite mu gihugu cose. Kuri uyu rero wa gatandatu bari banahuriye muri commune Rumonge hariya mu Rumonge aho bavuga ngo bagiye kugira ibikorwa rusangi ariko bari bategekanije n'ibintu byo gutanga imfashanyo baratanze ibintu byinshi by'amasima imiceri ubona yuko rero harimo n'ibikorwa byo kwiyamamaza. Ivyo rero kubona President Ndayishimiye ariko arabikora akabicisha muri ico kintu bita bene Samuragwa hamaze imisi habera amanama hari yose muri za Kamenge mu majoro y'amakomite atandukanye bavuga ko ico kintu bariko bagikwiragiza mu gihugu cose. Nukuvuga ko n'uyundi mugambwe uri mu mugambwe CNDD-FDD. Nukuvuga ko nuko batarageraho basambura nyene bavaneko ariko hari ikibazo. Ico kibazo naco gihari niki n'abagumya banga benshi bari muri CNDD-FDD batari bishimiye intwaro ya Ndayishimiye kandi bari bifuza ko atosubira kwitoza. Uno musi rero muri abo bagumya banga makuru duhabwa nabegereye President Ndayishimiye bavuga ko mu bisanzwe kujya kuntu yiyimitse jo bundi hareze murabona hataranagera akavuga ngo umugambwe ngo wamutoye ngo asubire kuserukira mu matora y'ibihumbi 2027. Mu bagumya banga hari abavuga yuko bijya byahonyoye amategeko y'umugambwe byongera kandi bigaragaza ko yagize forcing donc ngo yari yimitse ku nguvu ariko mu bagumya banga murazi hari ibintu bama bumvikana mu gipfuri kenshi badashira habona. Rero amakuru dukura mu begereye Neva bavuga yuko iyi communication yagize kuri radio BBC no kuvuga iyi sortie médiatique harimwo kugomba kugabisha bamwe mu bagumya banga notama bari mu mugwi w'abagumya banga mu bayobozi mu batwara CNDD-FDD bo bita abategetsi bashaka kumubuza kwitoza nkuko yamaze wewe kwiyimika. Rero bakavuga bati bari bavyipfuje kubikora kubimubuza ariko bamwe bakavuga ko bashaka no kumukura mu kibanza cy'umukuru w'igihugu bashobora kubicisha mu kumukura mu mugambwe bashobora kubicisha mu bindi abagumya bango murazi nta kintu na kimwe bubaha by'amategeko nawe nta na kimwe yubashe nibo bazi uburyo bashobora kubikoramo. Rero hari abavuga yuko President Ndayishimiye hagiye yashatse kugabisha rumwe mu ruhande ruriko ruragwanya iyi ntwaro yiwe n'uyu mugambi wiwe wo gusubira kwitoza kuko ngo bariko banavuga yuko ikibateje ikibazo ari iyi manda ariko aratwara ya Union Africaine. Hari abariko baravuga rero yuko borindira akayiheza kuko iyo manda yoyo azoyiheza mu kwezi kwa kabiri k'umwaka bucu utangura bakabona rero ko ariho bomwivuguruje bakamwirenza abo badede nta uzi ingene baba bitegura. Rero bavuga ko ushatse kuvuga ko aba bagizi ba nabi bama bahigira Uburundi yavuze ari bagenzi be muri CNDD-FDD. Turabishikako erega uretse ko asanzwe azi ko CNDD-FDD ari umugambi w'abagizi ba nabi erega yama yabivuze Ines ibuka iyo ariko aravuga ngo yaramenye ko hari abategetsi ngo muri bo ngo mubo bakorana ngo bakora ibishoboka kugira igitoro ntikize erega abita abagizi ba nabi. Nabo rero yise abagizi ba nabi naho atabadoma k'urutoke nabari muri CNDD-FDD ariko batabona ibintu kumwe nawe naba bariko bagomba kumwivuguruza ejo bundi aho azorangiriza manda ya Union Africaine. Rero muri bo rero ngenda babwira amakuru duhabwa nabo bavuga yuko uwo mugwi w'abagumya banga Ndayishimiye batemerekwa intwaro ya Ndayishimiye harimwo umukuru w'inama nkenguza amateka General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika
uyu nawe rero niwe uno munsi ari ku isonga ry'akagwi kakoze ibishoboka mu guturira irya soko nkuru ya Bujumbura. No mu matohoza RPA dufise, mu mazina aguma agaruka, mu manama yabaye kumbure turabishikako, harimwo General Adolphe Nshimirimana, abantu bose baramuzi, yarishwe umuhisi, yararongoye ibiro bikuru vy'iperereza muri urya mwaka w'ibihumbi 2013, niwe ari kumwe na General Gervais Ndirakobuca bari bakorana amanama yo guturira irya soko nkuru ya Bujumbura. Rero uno munsi General Adolphe Nshimirimana ntakiriho, Perezida Petero Nkurunziza yabishigikiye ntakiriho. Uno munsi rero umwe rudende asigaye kwisonga n'uyu rero mukuru w'inama nshingamateka, niwe ari mu baturiye irya soko nkuru ya Bujumbura, niwe rero uno munsi kandi ashigikiwe n'umugwi w'abakumyabanga baterekwa iyi ntwaro ya Ndayishimiye. Ndayishimiye rero uno munsi amenya ibanga akavuga ati erega none ntimuzi ko n'isoko nkuru ya Bujumbura yaturiwe n'abagizi ba nabi babandi nyene bama bahigira Burundi. Ni gasopo ari karabaha. Hajya abarundi barabibonye, President Ndayishimiye ntiyavuze izina, nta nico yavuze agiye gukora, murabibona, nta nico yavuze agiye gukora kuri abo bagizi ba nabi. Bisigura ko President Ndayishimiye azinanye n'abo bagizi ba nabi, kandi muri uno mwanya ariko abakingira ikibaba. Ariko bigaragara yuko kubona yaragasohoye kajya kajambo kujya kuri akakumena rijya banga karimena, uno munsi bigaragara ko ni ikintu bita ubutumwa, n'ubutumwa yahaye umugwi w'abagumya banga bariko baramugwanya, uwo mugwi urongowe n'umwe mu bagenerale baturiye irya soko nkuru ya Bujumbura. Bisigura yuko ejo hirya y'ejo abarundi ntidushobora gutangara tuje tubona uyu mukuru w'inama nshingamateka bamenye nkenguzamateka Gervais Ndirakobuca, uje ubona abapolisi, igipolisi, igisirikare cyangwa iperereza bamushize ko amaboko bakamufata bakamutwara imbere y'intahe, kumwe bafunga ba Bunyoni, kumwe Ndayishimiye yafata agafunga Bunyoni nyene, abantu bose bagatangara. Uno munsi Gervais Ndirakobuca ashobora guca gufungwa kubera rijya jambo Ndayishimiye yavuze ati none ntimuzi ko n'isoko nkuru ya Bujumbura yaturiwe.